Yesu yajya akaruhuko kuri benshi, yajya akaruhuko ku muntu wese amwizeye. Rero umuntu akanjanjwa ko n'umuntu atabatahura neza. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze twishire mu biganza by'Uhoraho. Mana data rugira byose uri mu ijuru, nje imbere yawe ngushima nkuninahaza kubera urukundo udukunda, kandi udukunda wadukunze kuva kera, waduhaye umwana wawe aradupfira. Yo nishimwe duhorana mu mitima yacu nk'abana bawe, kuko iyo ataba Yesu ntitwari kukumenya, iyo ataba Yesu ntitwari kuragwa ijuru, ariko yatubereye ikimazi kizima cyaguhimbaye bituma twemerwa nk'abana. Uyu munsi turabaraganwa nawe, none muvyeyi mwiza tuje tugushimira ubwo dukunda n'ubwo wadukunze rurenze ubwenge bwacu. N'umuririmbyi yaririmbye ngo urukundo rw'Imana ngo rusumba ukwezi kandi rusumba izuba, ngo ni kuzimu rugerayo. Urukundo rwawe rero ntaho rutagera, rwaradusanze aho tuzimiriye mu byaha n'ibigabitanyo, ruraturokora rutugira abana. None data tuzora tubigushimira. Urakoze rero ko wemeye kwakira amashimwe yacu, icubahiro n'ishimwe bibi byawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo amaraso ya Kristo niyo yabaye ikimazi kizima cyahimbaye Imana. Ibindi bimazi vyose ntivyigeze bihimbara Imana, ariko ikimazi c'amaraso y'umwana wayo nico cyamuhimbaye, bituma uyu munsi wewe nanje twemerwa nk'abana. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Baheburayo igice c'10, turahera ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'indwi. Haravuga ngo ikimazi Kristo yatanze kiruta ibimazi vyose vya Mose. Haravuga ngo ivyagezwe ko bifise igitutu c'ivyiza bizoza, bidafise ishusho bwite y'ivyo vyiza, ntaho byoshobora guhingura abegera igicaniro bibahingurisha ivyo bimazi nyene bahora batanga imyaka n'imyaka. Iyo bibishobora, mbega ntibaba bararetse kubitanga? Kuko abavyitangirira bamaze guhumanurwa rwose rimwe, bataba bakigira imitima iri mu ijwi ribagiriza ivyaha. Ariko muri ivyo bimazi hari icibukiriza ivyaha uko umwaka uheze, kuko bidashoboka ko amaraso y'imfizi n'ay'impene akuraho ibyaha. Nico catumye hamwe yaza mw'isi avuga ati, ibimazi n'amashikanwa ntiwabigomvye, ariko wanteguriye umubiri. Ibimazi bituriwe bitagabanije n'ibimazi vy'ivyaha ntivyaguhimbaye. Mpera ko ndavuga nti, ehe ndaje mu muzingo w'igitabo, niko vyanditswe kuri jewe, nzanywe no gukora ivyo ugomba Mana, amen. Murumvise Kristo bwiwe ariko aravuga yuko ibimazi vyose byatangwa ntivyigeze bihimbara Imana, ntivyigeze bikuraho icaka umuntu. Ngo ibimazi byaratangwa, ariko naho byatangwa byarafuki ivyaha, hanyuma umwaka wahera bigasubira bikibukiriza ko hategeza gutangwa ikindi kimazi kugira ngo umwana w'umuntu ashobore kugira iki, ashobore guhariga ibyaha umwaka umwe gusa. Haleluya, haleluya. Ariko naho ngo ivyo byose byatangwa ntivyahimbara umutima w'Imana, kuko Imana yari ikeneye ikimazi kimwe gikuraho icyaha. Haleluya, haleluya. Hari hakenewe ikimazi gitangwa kugira ngo umwana w'umuntu ashobore gutabagwa. Ari naco gituma abantu b'Imana ndababwira ngo nukuri umuntu yanjanjwa kugakiza, nuko ataba yatahuye neza igikorwa cyakozwe, nuko ataba yatahuye neza sacrifice yakozwe kugira ngo agakiza tugahabwe. Haleluya. Yesu ngaha yaravuze ngo kuko ngaha ariko muri ivyo bimazi hari cibukiriza ivyaha uko umwaka uheze. Hari cyama cibukiriza, hama haboneka ikindi kimazi cibukiriza kiza kuvuga ngo gifuka umwaka wundi uhere. Haleluya. Kandi
kandi uri kuritegereza hari abantu bari bagowe cyane ibaza utari umutunzi none ibyo bimazi wabikura he? Urumva ko hariho abantu bari barushe no gutanga ibimazi, bari barushe no kwiruka, ari ngo bakene bo birirwa biruka inyuma y'inyoni y'inuma. Urumva kandi ukayizana utayikomerekeje itagira agasembwa, bisigura ngo abantu bari barushe. Haleluya. Rero Yesu yajara akaruhuko kuri benshi, yajara akaruhuko ku muntu wese amwizeye. Rero umuntu akanjanjwa ko n'umuntu atabatahura neza igikorwa umwami wacu yakoze. Ngaha kandi akavuga ngo kuko bitashoboka ko amaraso y'imfizi n'ay'impene akuraho ibyaha. Amaraso y'amafizi n'impene n'inyoni ntiyashobora gukuraho ibyaha. Haleluya. Ariko amaraso yajyaga kuraho icyaha n'amaraso ya Kristo umwagazi w'Imana nzima. Haleluya. Ayo ni yajya kuraho icyaha, uwamwizeye araharigwa. Haleluya. Uwamwizeye araharigwa, ibyaha byiwe byose yakoze Imana ikavyibagira, ikamubona ari nk'umwana avutse mushasha. Haleluya. Haleluya. Ngo imazi n'amashikanwa ntiwabigombye, ngo ariko banteguriye umubiri. Urumva Kristo kugira ngo ashobore kuza kwitanga byavuga ko arinda gutegurirwa umubiri. Haleluya. Ubundi Kristo yahozeho yari Imana 100%, ariko Imana kugira ngo imutume ibanza kumutegurira umubiri avukiramwo. Nigikorwa kitari coroshe bantu b'Imana, ategurirwa umubiri kugira ngo ashobore gushushanywa n'abantu. Haleluya. Ashobore kuza ari umuntu 100%, ashobore kuza gucungura umuntu. Haleluya. Kuko Imana idashobora kwivuguruza ku isezerano yavuze, ishobora kwivuguruza ku ijambo yavuze. Kuko umwana w'umuntu amaze gucumura yahaye uburenganzira Satani. Amaze kubumuha, Imana ntiyashobora kurenganya Satani. Imana ntiyashobora kwirenganya. Hateza kuza umuntu aza muri nosi akayibamwe atakoze icyaha na kimwe kugira ngo ashobore gucungura abantu. Kuko n'abaherezi baje gutwara ibi bimazi nabo nyene babanza kwitangira ibimazi. Haleluya. Kuko nabo bari abanyantege nke, babanza kwitangira ibimazi. Ko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo uwagenda mwihema utanga ibimazi ahera iyo yagenda afise icyaha yapfirayo. Ngo bagenda bamwamitse umugozi hama bakamukwega bagakura ico kiziga, kuko uwinjira wese yari gupfa. Haleluya. Rero nawe yabanza kwitangira ikimazi. Byasaba ko haza umuntu atigeze akora icyaha kugira ngo ashobore kugira iki, ashobore kubwira Satani ngo ibyo wafatishije umuntu byose jewe ndabineshe. Satani yahagarara ku cyaha cyakozwe n'umuntu, kandi bituma umuntu adashobora guhimbara Imana, adashobora kubatagira icyaha. Nta wundi muntu yashobora numwe kumena amaraso ngo acungure umuntu. Haleluya. Ariko Kristo umwana w'Imana nzima ategurirwa umubiri. Haleluya. Kugira wewe nanje ashobore kuducungura. Haleluya. Ibimazi bituriye bitagabanije n'ibimazi vy'ivyaha ntivyaguhimbaye. Mpera ko ndavuga nti ndaje mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri jewe, nzanywe no gukora ivyo ugomba Mana. Haleluya. Yesu aremera aritanga. Yesu aremera yambara umubiri, asiga ubumana bwose, asiga icubahiro ciwe mwijuru, amanuka ari umuntu. Haleluya. Asa nawe asa nanje, ababara nk'uko barasonza nk'uko usonza. Haleluya. Araza aremera kugira ngo akurokore, andokore, adukure mu maboko ya Satani, tubashe kuraga ubugingo budashira. Rero muntu w'Imana, nagira ndakwinginga ngo imbabazi rero ziwe zirahari. Ndaguhamagarira ngo uwizere uyu mwami, wemere wakire imbabazi ziwe, wakire urwo rukundo rwiwe, urukundo yagukunze rwatumye amena amaraso yiwe kugira ngo akurokore. Rero ntutere umugongo umusaraba w'umwami, wegere umusaraba w'umwami umwizere, kuko ikiguzi yatanze kwari kugira ngo ntihagire ugwa mu mahonero. Haleluya. Rero uyu munsi abariko baragwa mu mahonero bibabaza umutima we, kandi akicuza igituma we uri kurapfa, kandi imbabazi ziwe zihari. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza, mwarahezagiwe.
Mana data rugira byose uri mu ijuru, nukuri sindambirwa kugushimira imbabazi zawe n'urukundo rwawe, sindambirwa kukubwira ngo warakoze kuduha umwana wawe, warakoze muvyeyi mwiza, warakoze nye n'amahoro, warakoze nye n'ubwiza n'ubutware. Iyo ataba wewe uyu munsi sinzi aho tuba turi, ariko kuko Yesu yaje muri ino si, yaje aratumurikira dukuramo umwiza, tumurikirwa n'umuco wiwe. None ndasengera bataramwizera kugira ngo uyo muco barasire, bave mu mwiza bamurikirwe nawe, kugira ngo ntibazogwe mu mahonero, kandi Kristo yaritanze kugira ngo arokora bari mu isi bose. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye ko vyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.